dukeneye mwemu wo kukina. We need a spirit of counsel. Uyu munsi Today, muri no finale in this final, Yesu agomba kuzuzamo inashada baka Jesus gonna fill you. Rekibaraha Reabatomza kaba ya Canada. Amen. Vuga cyane Yesu Kristo. Jesus Christ. Vuga kandi Yesu Kristo. Jesus Christ. Muri jewe Inside of you. sinibaza ko ndiko ndigisha, I don't think I'm being ahubwo but ndiko ndasuka ivyo nahawe I'm putting out kugira ngo nawe bikujemo, nawe bikujemo. so that you may feel me, Lord. Inama z'Imana Divine nizo counseling zinzigama that will preserve me igihe cyose whenever nahagurukiwe I was stood up. n'ibigomba kuca intege. What is to discourage Ijwi me? rirambwira The voice tells me, humura, ndi kumwe nawe, I'm together with you. sinzoguta, I will not leave you. sinzogusiga. I will not leave you alone. Nijewe naguhamagaye, I have called umunsi you. naguhamagaye, I have called siyo you. bari ngaho, naguhamagaye byo ubwacu, I have called zo you. kurwanira, I'm gonna fight zo for you. kuzigama, I'm gonna preserve you. rekana n'abavuga, Be the inama first z'ijuru, inama z'ijuru. divine Yes, Lord. Nakubwiye nti I iyo tell ndiko you, ndavuga mpemu yera when I'm speaking the Holy sinibaza ko Spirit, ndiko ndigisha, I don't think I'm preaching ngomba on you. uwo mpemu nakiriye I said the Spirit of the Spirit. akwinjiremo nawe, Be inside of utangure you. gukorana na Start Yesu, working with Jesus. ukorane na Yesu Start iby'ubuhisi. working with Jesus. Tubaye mu isi We live in the world. aho bakwandikira mesaje, When they write you message, inyuma y'uwo after that, aho bakubwira they tell you, sohoka iryo shengero, leave that aho church. bakubwira When they tell you, ntukurikirane Yosuwa, you are following Joshua. aho Joshua. bakubwira They tell you, bisaba yuko he asks, izo nama z'abantu zicecekeshwa n'impwemu yo kuca inama yaciva mu ijuru. Shira ibiganza hejuru raise up your hands. uvuge ngo ndakeneye inama z'ijuru, I need divine meeting. ndakeneye mpwemu yera, I need the Holy Spirit. ndakeneye mpwemu yera, I need the Holy Spirit. ndakeneye mpwemu yera. I need the Holy Spirit. Urashobora kuvuga amena. Speak, amen. Umviriza, Listen to me. igihe dufise mpwemu wo kuca We inama have the spirit of counseling. turamenya n'ukuntu dukoresha ubutunzi dufise, Now we have to use our money. turamenya n'ukuntu dufata inshuti We know how twahawe, to capture the friend we are given. igituma mutakaza abagenzi So this is why you lose friends. n'abagenzi b'agaciro, Even valuable ni kubera ones. ko mwabuze impwemu yo kuca inama. You lack a spirit of Haciye imyaka myinshi now long years mvuye ago. ngaha, Coming from here. sinigeze ntakaza uno mukozi w'Imana. Did not abandon this heaven of Duhuye God. duhura tugumbirana, As we meet, we hug suko each other. atahuye n'abamubwira Not because he urya not Joshua the people n'umunyamareba, did him. suko nahuye n'abambwira I met him ujya muntu siwe, the man ariko is inama not z'abantu But the- tuzigwiza n'ubusa real. kubera inama y'ijuru. Meeting of human beings. Uyu munsi Today, ugiye kwakira impwemu yo kuca inama. you're going to receive the spirit of counsel. Reka ndakubwire, Let me tell you, aho uri mu gikorane, where you want to aho present, ubona Yesu ariko where you arakora, see Jesus hariyo working. abandi There are bari others. kuba baje They should, ariko bahura n'abantu and they met him bababwira people. inama zitari zo, They told him evil thoughts. bahomvye kubera inama mbi. They lack because of evil thoughts. Inama mbi ishoboye kugutakarisha umugisha, Evil thoughts may make you to miss inama your mbi blessing. ishoboye kugukura mu kibanza cyo, Evil thoughts may take you out of a beautiful inama mbi place. ishoboye gutuma uhomba amafaranga yose ukayashyira mu rudandaji rutari rwo, Evil thoughts may make you to lose your money. inama mbi Evil thoughts ishoboye kugufatisha ingingo y'ubusambanyi uri umwana wo mu ishengero, will cause you to take the decision of committing sexual immorality. inama mbi Evil thoughts ishoboye kugukura mu kibanza cyo, may take you in a ariko true inyuma y'aya place. makoraniro That these congregation urangiriye impwemu yo kuca inama mu receive izina the ryayo. spirit of counsel in Jesus' name. Mu kanya gato Soon and very soon, abantu bagiye kuzura mpemu yera. they're going to be filled with the Holy Spirit. Navuze nti I have hagiye spoken. kuba ibisikanya, They're going to be replacement. harinjira mpemu y'ubwenge hasohoke mpemu y'ubucucu, Spirit of wisdom is to enter. Spirit of harinjira foolishness is mpemu to come w'inama out. nziza hasohoke mpemu w'inama mbi, Spirit of good plan gonna enter. harinjira mpemu w'inkomezi hasohoke mpemu y'intekeke. Spirit of power gonna enter. Spirit of weakness is to be present out. In the name of W'izina
amazina It yose, is above all names. iruta amazina It yose. is above all names. Inama mbi Evil plot. niyo ikubwira ngo usibe amakoraniro It y'abera. tells you to miss the congregation of the saints. Inama nziza Good plot. ivuga ngo It is peace. uko iminsi ibandanya iba mibi, As the days continue to be aba evil, ariko natwe dukoranira let us hamwe. gather together. Imana mashada baka. Turi Amen. biganza hejuru. Raise up your Uvuge ngo hands. ndakeneye inama z'ijuru. Say, I need divineness. Impwemu ya gatanu ivugwa Number 5. mu mazina ya mpwemu yera. In the names of the Holy Impwemu Spirit. y'ubushobozi. Spirit of power. Avuga ngo power. That you will show us you. Aho rero ushitse ku mwemu nkunda kuruta I zose. need to the spirit I love. Vuga ngo power. That you will show us you. Vuga cyane ubushobozi. The power. Impwemu y'ubushobozi. The spirit of power. Iyo ikwinjiyemo. When it comes in you. Mwemu y'ubushobozi. The spirit of power. Iyo ikwinjiyemo. When it fills you. Akagabo nkanje. A certain man Mfise ibiro. with a weight Opima no ku munzani w'ibiharage. that be measured on the planet. Ariko iyo ninjiye mu bikorane. They eat to crusade. Dayimoni zigakoma induru. Demon they scream. Dayimoni zigakoma induru. Dayimoni zigakoma induru. Dayimoni zigakoma induru. Iyo mpemu y'ubushobozi. Spirit of power. Uraza kuyakira. You are going to see us Washika muhira. as you reach your Abadayimoni bataye umuryango wawe. demons which are on your family. Abadayimoni bateye Kirundo. Baromoka. 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 Mwizina. In the name of Shira ibiganza hejuru. raise up your hands. Uvuge ngo ubushobozi. Say power. Mu Kiswahili bavuga uwezo. Vuga uwezo. Mu Kifaransa bavuga pouvoir. Vuga ngo pouvoir. Mu Cyongereza bavuga power. Vuga ngo power. Akaruru k'isi. Umva. Vuge cyangwa dutahe. Let us speak as we need. Ijambo ry'Imana riravuga. The word of God says, Ubwami bw'Imana si Kingdom of God is not ways. ubwami bw'Imana si amajambo. It's not matter of Ubwami ways. bw'Imana ni ubushobozi. It's the power of God. Umviriza rero. Listen to me. Bibiliya ivuga ngo The Bible declares, humura abana bato. you little children, Humura abana bato. be patient with Kuko the so children. mu ijuru Because heavenly Father byaramuhimbaye kubagabira ubwami. pleased to give you the kingdom. Shira ibiganza hejuru. Raise up your hands. Wabitaho ibyo navuze. Do you understand it? Wabyumvise ibyo navuze. Have you heard it? Navuze nti I said, ubwami bw'Imana si amajambo. kingdom of God is not a matter of Ubwami words. bw'Imana ni It is ubwami power. bw'Imana ni It is a matter of power. ijambo ry'Imana riravuga. The word of God says, Humura abana bato. be patient little Kuko so children. wo mu- Because your heavenly, kuko so wo mu ijuru your heavenly Father, bimuhimbara it pleases him kubagabira ubwami. to give you the kingdom. Ubwami ni iki? Kingdom is what? Power. Bisigura ngo It means so wo mu ijuru your divine biriko power. biramunezereza What pleases him? kubagabira ubushobozi. To give you Kubagabira power. ubushobozi. Power. Power. Umviriza rero. Hesha barabada basika. Oh yes. Icyo Shetani atinya. What the devil is afraid of. Atinya umuntu yitahuye. Someone recognizes Akamenya himself. ko He knows. data yangabiye ubwami. Father has given me the kingdom. Ubwami si amajambo. Kingdom is not words. Ubwami n'ubushobozi. Kingdom is power. Nicyo gituma And that's why wa mugabo the man, w'umusirikare the soldier, inyuma y'uko after that, Pawulo na Sila Paul and Silas, bahejeje kugasirimba. dancing, Bahejeje kugasirimba. after dancing. Imiryango igatembagara. Now, Wa musirikare the soldier yahora acunga ibohero was gathering the agomba chain kwiyahura. after committing Barambwira suicide. They say, ntituri ngaha kugira ngo mupfe, we are not here for you to be ahubwo killed. We are here. akira umwami Yesu. Receive King Jesus. Wewe You n'abo mu nzu yawe and bose your household, murakizwa. you're going to be saved. Umviriza rero, Listen to me.
ijambo gukizwa The word to get saved ni ijambo ry'ikigiriki is a Greek word cyitwa soteria. which is called soteria. Iryo jambo That word ririmo ukurindwa. has gotten security. Ushobora kurindwa n'abanyantege You nke, cannot be protected by weak urindwa people. n'umunyengomezi Imana yo mu ijuru kugira ngo Protected by heavenly God. harimo kuzigamwa. There is protection. Ushobora kuzigama n'imbeba, Cannot be protected by the mouse. uzigamwa n'intare. You are protected by the lion. Umurundi rero arabivuga neza. A Burundian speaks well. Ushigikiwe n'intare, God is supported by the lion. ushigikiwe n'intare, God is supported by the lion. ushigikiwe n'intare, ushigikiwe n'intare, ushigikiwe n'intare, God is supported by the ushigikiwe lion. n'intare, ushigikiwe n'intare, ushigikiwe n'intare, ushigikiwe n'intare, ushigikiwe bandanye cyangwa ndindire gato. I continue. Yohana ari mu ijuru abona umumarayika Some saw an angel asemerera screaming ngo out, ninde who is that yoza gutabara coming to rescue you? uko na wewe As you umaze iminsi spend time uriko urasemerera screaming kino out, kibazo canje my problem, ninde azontabara, who's gonna save me? ugaterefona mama You call upon your mom bikamunanira, in vain. You ugaterefona senge call your aunt bikamunanira, in vain. ugaterefona abiwanyu bari buraya For yours in Europe bikabananira. in vain. Umwe mu batama One of the oldest arabwira Yohana, told to John, reka kuraba hatariho, when I seen it on raba place, intambwe, look at the raba lion, intambwe, look at the raba lion, intambwe, look at the raba lion, intambwe, look at the intare yo lion, ku muryango wa Yuda. the lion of the tribe of Judah. Vuga ngo Yesu Say, Jesus, urashoboye. you are able. Vuga ngo Yesu Speaking about Jesus, urashoboye. you are able. Basangwa wizera vuga cyane Yesu Speaking out of Jesus, urashoboye. you are able, Jesus. Impembu y'ubushobozi God feeding your power. Yesu Kristo Jesus Christ, igihe yari ku isi he was on the earth. birivuga ngo The Bible declares, ntiyavuga do nk'abafarisayo, not think like a Pharisee. yavugana ububasha. Talking for 40 Kuva uyu munsi Say today, imbere y'ibibazo before problems, uzovuga nk'umufarisayo, we're not going to think like a uzovuga Pharisee. nk'uwahawe ububasha, Look at the person who was 40. uzovuga You shall speak. nk'uwabatijwe ububasha. That's why you given the Yesu power. aravuga Now Jesus says, uzokwakira ubushobozi. you're going to receive the power. Nimaro, wait, ngo muzokwakira ubushobozi. You shall receive the power. Nimaronga diplome. Muzokwakira You ubushobozi. shall receive the power. Nimaronga miliyoni. You Muzokwakira ubushobozi. shall receive the power. Nimahura n'abazungu. Muzokwakira ubushobozi. You shall receive it. Nimagura costume. Muzokwakira ubushobozi. You shall receive the power. Nimwimbura ibijumba. Muzokwakira ubushobozi. You shall receive the power. Nimwarya umuceri. Muzokwakira ubushobozi. You shall receive the power. Nimwaronga pasiporo. Ngo muzokwakira ubushobozi. You shall receive the power. Nemuyora abace. Nemuyora.